gusa rero baba twavuze ibintu byinshi nibagira kukubwira ndabona muri iyi minsi basha urukundo rwagutwaye neza gushika aho bibagira ishuri ndagusabye by'urukundo bishire pembeni kuko wawe ntahaja burya sivyo ufokasinge ku ishure kuko ishuri urabizi n'ibyo buzima kandi urabizi muri universite haragoye cyane si muri primaire cyangwa muri secondaire tugenda ngaho tukiyicarira udubuye ugasubiramo harya urabizi ko ikuru imwe uyiyobewe gusa n'amafaranga uriha kugira uyisubiremo rero uzuraraba ishure n'umwanya wabyo urukundo n'umwanya wago uzuriyaranja vraiment wige cyane cyane mwaya makuru turimo wihade uzobukoze kugira ntituze dusigane ojengo menye nawe uyoberwe wumva ko ari ingorane kandi turabagenzi yari conseil gusa nashaka kuguha ujya ndamukunda cyane ariko n'ishuri ndariha agaciro kuba turi kumwe nawe ni kubera ndi ku ishuri kandi kuba mfise agaciro mu waka kanya ni kubera ishuri wumva sinocara ntibyigwa ngo nite cyane ku rukundo umwanya w'ivyigwa aba ari umwanya w'ivyigwa umwanya w'urukundo nawe ukaba umwanya w'urukundo rero ntacyo buza ntiga ngo menye ni ugusenga n'Imana kuko hariho n'abayoberwa barize kandi barataye umutwe cyane ku vyigwa bakayoberwa batari no mu rukundo rero shimana n'umusheri wanje yita cyane ku vyigwa burya azi ko ndi ku ishuri ntanangora naho no mwandikira ntananyishura kubera iki ambwira ati iga kuko ishuri niryo buzima uheze ishuri hama uze dukora imigambi twubake niyo mpamvu rero ubona nigana umwete cyane ntuzugire amakenga ntuzugire umutima uhagaze yuko nzohava nyererwa kubera urukundo ko wicaye mu mbeho no kareka nirunguriranyesha ayo no mvinzari nyinshi wicishije inzara araba amasaha utahiye twari kumwe na mugenzi wanje baba nawe urabizi aho dufataye na bava bashi abari hataje njya mugenzi wawe nawe mwarahuje kabisa muri basoma mbiki sheri twayaze byinshi ariko hari icyo nanibagiye kukubwira wicare ngaha kumbure hari igihe utaba wamumenye ntawe namenye uyu unya ni umugenzi w'iwanje yitwa Wini ni umugenzi ashika ku mutima ni wa mugenzi ifise ikibazo ndamuhanuza akampanura ari cyiza akambwira ati gikore ari kibi akambwira iki n'ikibi turigana akenshi yahabari niho nanje mbanze rero numubona nimwahora mwibarabara cyangwa nugira ikibazo kuri jewe uze wegeruye kubera niwe ari umugenzi wanje cyane ashika ku mutima nta kintu na kimwe kibaho ndamuhisha cyangwa nawe ampisha okay ndishimye cyane kubamenya numva ari ibintu byiza kandi by'amateka ni byiza kugira umugenzi uhanuza umugenzi mugendana mutagenzanya novuga yuko ahubwo mwumbwira akazina kanya nanjye ndishimye cyane kubamenya nkuko wabyumvise ndi umugenzi wiwe kandi cyane nitwa Wini niryo zina ryanje ego okay
sigaye numva uno mukobwa ndamukunda cyane kandi numva urukundo twahera iminsi urukundo niko rugenda ruduga sinibaza ko ari urukundo gusa nibaza ko ari n'amadayimoni deje umukobwa ndamukunda cyane tumaranye umwaka nta gihe kinini tumaranye ariko ndiko ndumva umukobwa ndushaho kumukunda birenze cyane mbe ndakubaza wari kubera kumbajije ko nariye wewe uri siri yuko urukundo rutaza kugira imbwa wewe so wowe ukangwa na burya burira abakobwa bafise ukuntu batereka inzara bakaza bashizemo amapiripiri bakikora mu jisho ngo muriko muraganira ngo wararize ukibaza ngo ikararizwa n'urukundo vyahe urukundo rwa kera reka kuja ngaho wishime witerere hejuru ngo urakunzwe ugende bukebuke akariro gake nafire monana sinipfuza ko nawe woba ari umugenzi hagati yawe n'uwo mukunzi wawe uri kurambwira hashobora kuba hariho umuntu muri mwe bwari karabesha uwundi kuko ashobora kuba ari wari karaguhenda canke ari wowe uri kuramuhenda bwe mukobwa yaba ari ibindi bintu ndamuronderako biba vyaragaragaye ariko umukobwa je sindamubeshe kandi sindamujyaje kuko ndamukunda vyanyavyo kandi uvyumve bivuye ku mutima kimwe gusa uwo nawe urashobora n'abahungu hariho abahungu biyorobeka ku bakobwa ugashobora kwerekana neza umukobwa ko umukunda kandi bikurimwo urumva amajambo uvuga n'ibikorwa ugasanga ntibisa so ico novuga kimwe nuko urukundo rwanyu mworuhereza Imana mukarusengera cyane sivyo ico kintu mbona no kubwira muri aka kanya ahubwo reka ndakwibariza ivyo tuvyiyoze za gahunda zawe ngo twazigenda gute Makanyaga Aro ngo hano yitere munsi n'igishusha kandi nabonye ko indani yamenetse jewe mabuja ndakubwire hakome niyo teremusi notuma ndondora ipave canke ibuye ry'isare canke nkatuma nje ahantu kwipoto ry'amatara canke kunzu nkakubita ku mutwe wanje akaba ari umeneka hako meni teremusi mu mpemba amafaranga ninde none yameneye iteremusi ryanje nirigishusha kandi nabonye indani ryaramenetse mwe nawe iyi teremu nakuri kuravuga iyi nije nayimenye gute umuntu wiga muri kaminuza vrema kumenya ikintu hamantu uvuge yuko wamenye teremusi umviriza mama jewe iteremusi yarangwanye hasi ndavuga ati ejo ngiye ku ishure ndayigura ce ku isoko hama ndayizana burya makanyugiza Imana burya nanzi ko cenda kurungika hariya gusubira konka kwibere ryanye ko hariya nje ko nkibere rya mama none washaka nkijyana narakuze nganuko ubwo ko no nkijya mama ho nganuko notuma no nkijyawe nitungana uranyunkera ibere ry'umwana wanje ndakwereke ndaguhungagura amahando y'amenyo basi sorry mva mu maso genda vyaheze rero byaheze nawe nyene teremusi ryanje ndarikeneye yego ndayivura Papa ndakubwira ikintu kimwe burya wowe waratomboye uri mu bantu batomboye cyane sivyo nukuvuga ico nakubwira kimwe nuko woza urafata Joachim ukamubungabunga ukamufata neza ukamuha urukundo rukwiye so ndibuka neza yuko Joachim nta majambo ashika 3 yovuga ataravuga izina ryawe iske je ndashobora kuba nibaza kimwe muri ivyo uba warakoresheje umuti kuko ubujya gukunda je ndibaza ko iyo muri kumwe ho arabigaragaza birenze tuzanye ibintu by'amaprojet twovuga nawe turiko turaganira nta kintu na kimwe ashobora kuvuga atarakuvuga wewe ntibibaho Papa aragukunda je ndabigutuye vraiment kandi sininda kubivuga kameme wowe utegeza kububizi kundusha kuko ujya mu ngari romantique attention abantu bubu baramaze kwishiramo katankundo zigihari ntihajya wumva bagoma bavuga yuko uba wakoresheje imiti ntaba ari imiti inkundo ziracahari ariko ntiziri kuri bose rero uko agoma kubwira ko ankunda muyaga iki burya nanjye ndamukunda gusumburwa nkunda iyo warazi agaciro afise mu mutima wanje ahubwo yogiye aranyaga ahantu hose rero ndamukunda cyane cyane naho muzokwicarana
uzombwire ko naje ndamukunda. Sawa. Yego ndi muhira. Oya nta na kimwe ndiko ndakubona. Yego gusa hari ahantu ngomba ngenda. Oya karibu. Yego hace gusa utevye nyene usanga ngiye. Oya hace nta na kimwe. Neno biyoberwa gute bijyanye ne ashubu byose biri mu mutwe ngo ndagusigurire kugira ngo utobura ico wandika. Sawa. Maka. Makanyaga. Maka. Wewe witabisha amaguru. Nyabashaka nitabisha amaboko. Ngo nkubwire ikintu rero. Wana wa mukobwa twigana umugenzi wanje akunda kuza ngaha akunda. Umwe yirabura. Oya hapa umwe yirabura. Umwe afite inzobe nyinshi bare cyane. Yewe baba. Nakijya re kintesa kubi. Kijya ndanagifashe nka kijya. Kigufitiye inyuma. Shaka rero ubunyanagira ati. Shaka niyaza uze kuja kumugurura hajya. Yama uca umusaba umugwe mu nda. Urabiko yemera. Mu nda. Nivyo yemeye gusa ivyo akavyemera akenda akavyemera nibindi byose no cyane ngirako no mu maguru no mugwayo no mu mutwe no mu maboko wewe jawe unanijua nusu umugwe mu nda ucura musaba umusome ngaha kwitama no kumunwa ndakubwiye kwitama gusa kandi rero niyaza uze guca umubwira yuko namaze kugenda kuko kuri telefone mpejeje kumubwira yuko atevye asanga nagiye uze guca umubwira ati si hari ninjya zose muce muzirira kandi akavyemera ndagusezeraniye urumva umushahara tuzoca tuwugabura umushahara wanje tuzowugabura pasu hagati So you are welcome here in my house. So jewe rero ari kintu ni namye nifuza kuva kera sivyo? It's long time none se uno munsi Imana iginisubize kwanza yamaze kumusubiza noneho rero uno munsi ikintu namye nsaba Imana ndabona Imana igifise mu ntoki nkuku ariko ntirakirekura nyine gukimpereza ati naco nikiye kuva kera namye niyumvira ingene no kuronka ingene no kubona ingene nyene nobona turi kumwe nyene uri mu maso yanje abiri duhagararanye ndakureba face to face okay macho ku macho rero today yo ngura twenze aya rero iyo mise yose uje ngaha kureba Winnie haraba ukuntu muramukanya kandi muri n'abakobwa mukagwana mu nda tujya tubizi two ku matama yo numva mfuye ndahwera nkaburi yo nkwigwa ari n'umukobwa cyawe imagine rero ari jewe uguye mu nda yo isi yose no bandayifise mu biganza byanje nkuko naho udasarishije rega nubwo ndi umukozi nanje ndapfa ndahwera man ndahwera woman ndakwise man kandi uri woman ewe niwe ntiwamubona ingene mugwana mu nda nkuko unatwatubizi two ku matama kwe nta bindi shaka nivyo birebire ntibisaba ngo urinde gutora dictionnaire canke kiseme oya n'ibintu byoroshe ahubwo mu nda nivyo ushaka gusa byonyene ngo umpobe inda niko cinge fata ku mavuta ayo datawe urankoreye bonane ubunani ndaburiya ndahiye urakoze je numva isoni tugende rero
ndavyibushye. Okay, gabanya amajambo rero. Winnie ari muri salo cyangwa ari muri chambre? Winari mu ubwo yagenda byibutse si hari. Sa? Yagiye. Aha masaha mpagaze ngaje wakorakinisha. Umva yari karihuta mugabo nubwo woza ukamurindira mu nzu ntangwane gusa yagiye sinzi ngo agaruka ryari. Nuko usigaye ukinisha abantu wewe. Uzoza uritonda mu bukinisha je sindimo. Wayumvise? Ndaguhobere ngira iki? Ntesha umwanya gusa. Ugurugo ryango rwayo nyarutse. Nundi musi ntushobora kunkinisha. Ugira usubire. Muryango yabotse. Bye bye ngo nakuko. Byagenze gutemaka. Wabibonye? Oya sinabibonye. Akashare ka wabibonye reka kwigirisha ndazi ko wabibonye. Wembarira yemeye cyane. Havye na wabonye nyene? Oya. Uku. Niko twari tumeze. Aho nimba wanamo wabaje. Ahubwo naciye nsanga nawe yarapfiriyemye indani nyene arabura ingene yobimbwira. Mbariye. Kubera nawe burya tumaze kugwana mu nda. Yangumije no nkuma mvuga ariko uri kurambabaza ngoya nawe reka akaguma kanda. Avuga ati none umuntu yandiriye misi yagira nyice. Akankanda mbya ati reka rero nahejeje. Ngoya nturaheza. Mbe no umuntu dufitaniye ikibazo. Arabamwe nyene omengo turiko turagwana ntera amakaci. Nunga haransomye. Muti wakorera. Ubu rero nkeneye kimwe cirabura kindi naco. Bijya bidemu byose byama biza kukuraba. N'abandi bose bataraza mugabo bazoza baraza kukuraba. Uzoza urabwira je ko ndi umukuzine wawe. Umukuzine. Ega hari umuntu abankunda havuga ati cyo naje gukundana n'umuboyi kameme wana. Pini ibintu nyene biri enjobokable. Mugabo yumvise ngo ndi umukuzine wawe. Yo. Chafatira ngagumya. Yewe nago urugero demu nago. Mamangu naye nararugwaye none ndarukize rugufitiye aha. Aha mu mayungu aha munsi y'igihumbi. Abahita mu gihumbi. Urankoreye. Urabona umushahara. Je sinisubira ko nakubwiye pasu nukuri tuzowugabura. Oya je nta mushahara wawe shaka. Ndagukoreye muti. Kabisa ingwara zo kunyogeza birya biranga. Ubu rero urajura nyero bitse kurigiza inzoka ngo urankunda. Ivyo byose narabimenye. Yaba n'umugambi ufise kuri jewe ndawuzi. Ngo ndafise za bagore. None imyumbundi igaragara yigendera. Nigiki uri kurondera kuri jewe ko atamahera y'umurengera mfise? Uri kurashaka kunkina. Abibigango muba muri kumwe ni babandi narababonye. Nduruzingo. Wambonye yuko nduruzingo urandiye uramaze. Ubu rero sinzi ikintu uri kurondera kuri jewe, sinahora n'icyo wifuza kuri jewe. Ico warondera nimba warakironse gira amahoro, ariko nturinde kukinisha umutima wanje. Nturinde kunyonona ngo ufate nkaho umengo ndigikinisha abantu bose bagenderako. Umwanya gusa wantesheje. Umwaka dukundanye urakwiye ntacu. Ariko uri wa unda harara mbonye naka. Nta kibera munsi y'izuba kitazoja hagaragara. Kandi nta kintu mu Burundi ni buto, nta kantu ukorera ngahane bakamenye. Kandi ibimenyetso biriho bigaragara. Wifuza iki ko atamahera mfise cyo muzo kwa umutima gusa. Nawe ushaka ubutwara cyo sigarana amafisigo n'amahaha n'amara. Ushaka gusigarana iki? Kandi ndagusavye ntuzogaruke muhira uza kungora iki niki ngo turakondana iki na telefone yanje yibagigwe. Nimba nimero yanje uyifise uyitunze, yifate nk'inimero y'igipolisi ari yigukenera atari bubakenera. Shara amajambo yose uko yavugisha umenye. Ijambo shero ryibagigwe. Uko mwarikishira. Konza atake na kimwe nakoze. Shere wavuze amajambo menshi. Ako mwaya amajambo yose wavuze. Nta kibiwe no gukorera. Shere ndagukunda urabizi. Kandi abisi ntibigera banezerwa nuko abantu bakundana. Aho usanga ari umuntu yaje kuduteranya. Ariko imbere yo kumviriza amajambo y'abantu,
urabanza ugahamagara umukunzi wawe mukicara ukamubaza ibintu wumvise ariko wowe uraje ushitse umbwira ntiwanambajije nikishere kuzi ko ndagukunda nakoze iki ndasabye umbwire ndakwinginze azi ko nagufise nta mahoro je noronka nta mahoro nokwigera ndonka mu buzima bwanjye mbwira ikintu nakoze ndakimenye kuko je sinobaho ntagufise kandi nta nikosa no gukorera urabizi nyimba ari kosa nakoze nkihanura ariko umutima wanje nta na kimwe wiyagiriza nyicarika tuganire umbwire icyo nagukoreye. urazi ikintu gikosha nayo menyo n'ururimi ukivuga ugifise muri uwo muntu iyo nza kuba ubundi nabanza kuyahongora awukuramo n'urwo rurimi sheri nawe uravuga ukamengo enda sha iyo ingoma itanguye kuvuga cyane biri hafi yo gutoboka uraraba ugabanya amajambo kugira sindakumene ko ndashobora kukumena. Apana gutera ushika kuvuga amajambo urikumpora ubusa kandi narakumenye n'ibimenyetso ndabifise ibyo rero byo kumbaza ngo sheri ngo mbwira ngo nigiki nakoze reka kwiyorobeka sha na satani raza ngaye kadotwengereka twereka ibyiza by'isi ariko turazi ko tujyajya Mbehe uzi n'amakuru ko Vava na Johashe ubu batandukanye. ayo makuru Hewe Vava bazi yuko akundana na Makanyaga w'iwacu ujya mukozi umukozi w'iwanyu Makanyaga je ntavyo nokumva n'ukuri. rero ibyo Johashe yarabimenye avuga ati nta mpamvu yo kuguma akundana n'umuntu akundana n'umukozi. Sinahura ukuntu Vava yokundana n'umukozi Makanyaga nzi neza. Nawe ni wirabi afise amafoto Vava ariko arasomana na Makanyaga nawe mbari ati wosiyo Ego n'ukuri barasomana no gusomana. nawe reka kwigira umwana. None nk'ubu Vava amenye yuko ayo mafoto ari we yarungikiye Joaquin ntibaza ko bizokugarukako. None Johashe akibona ari uruhinja yuko ibintu byose yumvise bacaca kubibwira Vava. Ya, en plus je yaransezeranye yuko atazigera bimubwira kuko ibintu bimenyetso bifadika. Atangaye gusa nyene ndabona ari hatari. Ubu rero Joaquin ni single na Vava ni single. Tuba bitoroshe. Herekeza rero nitahire. Ko nawe uciye wihuta. nta kosa na rimwe namukoreye nta nabi nimwe nigeze ndamukorera haka aka kanya tuvugana yarampevye ni wari umugenzi wanje ni wowe nyagira ibintu byose ni iki nakoze ni iki cyatumye ampeba ubu sinahura impamvu yampevye sinzi icyo nakoze sinzi icyo nacumuye nta kintu na kimwe nzi nabonye azanuka ambwira nabi ndiyumvira cyambabaje cyane ntacuze naramwinginze ndamubaza mbwira niki nakoze mbwira abo bantu nyagiriza mbwira ndagerageza uburyo bwose yaraze kumbwira ikintu na kimwe kugera isaa sinzi icyo nzira sinzi na kimwe watuma ubona umuntu aguhevye uzi icyo uzira
ahubwo kumpeba ntazi ico nzira ni umubabaro wongereje ku wundi. Iyo ambwira aho nkamenya ico nzira nari gufukama nkasaba ikigongo. Ubwanje sinamuca inyuma, nta wundi muhungu nokunda, nta n'undi muhungu niyumvisha. sha baba nukuri akababaro urimo je ndakumva kandi ndagutahura cane. Kumbure Shawini, wamwegereye ukamuganiriza ukumva icyo ampora, nkamenya icyo yoba ampora, ndizeye neza yuko nosaba imbabazi n'ayo makosa yoba ampora sisubire kuyakora. Biragoye ko umuntu akwagiriza ikintu utazi. Iyo akimbwira nkamenya aho nikosora, ubundi nta na kimwe nzi, ndagutumye nk'umugenzi wanje. Sinumva naho nobihera ngo ndabimubaza, kuko gushika iyi saha ntarigera ambwira ikintu na kimwe, ntarigera ambwira basi ko mwanatandukanye. Bugira utaza no kubimbwira ntavyo nari kumenya. Nico gituma rero vyongora kuja kubimubwira baba. Ariko nimba utazi nica guhora sinumva nanje ingene nogenda kubimubaza. Ariko ndazi urasenga kandi urizera Imana. Komeza basi usenge, ndazi ca guhora kizogaragara. Kandi kuko nimba Joachim uwawe nta kabuza zo kugarukira. Gusa wowe komeza wizere kandi ugume usenga, usenge cane. Ndazi ko Joachim azokugarukira. Kwawe ni je ndahakoze imyaka 3, ariko vyarantangaje ukungene vyagenze. Jewe nariyumviriye basi ko hoba hari ikintu Winnie yoba apfana vava ndabura, kandi no kugira bigende kujya Winnie niwe yampenze. Yarambwiye ati wewe vava gombaze hano, jewe ngira ngende ucumubwira ko atariho ndi, ucumuhenda akugwe mu nda, ucumubwira basi umere nk'umusaba ko yo kugwa mu nda, ukeneye ko akugwa mu nda agosome urabe ko abikora. Cereva bamaze kuza ivyo byose ndabikora, bava nawe ntiyansi. Nyine nawe ndamugwa mu nda, nyine arambwira ati ivyo ni ibintu bisanzwe kugwa umuntu mu nda, ivyo ni ibintu simple. Rero ivyo byose ndabikora. Kumbe rero ico ntamenye Winnie yari karadufotora, navyo namenye rero. Umva kumugwa mu nda byo gusomana byose Winnie rero sinamenye ko yari karadufotora. Rero namaze kubimenya ari uko je nari mu cyumba numva Winnie ari karabyidoga abibwira umugenzi wiwe, hari umukobwa araho umugenzi we yari yaje kumurayeba. Numva ari karamubwira ngo je nsigaye nkundana na Vava. Vuga ati none gute je nkundana na Vava? Rero niho amaze kumuherekeza naciye mva mu cyumba cangira Imana nsanga telefone ya Winnie iri ku meza. Kubera amafoto yari kare yamwereka ndabyumva mwereka ate nawe ni wirabira. Rero maze gutora telefone sanga amafoto igihe hose namugwa mu nda Vava. Ajya turiko turasomana. Gusa ntitwasomanye ku munwa, nawe ntuzane induru, ntuzane kinduru. Burya amafoto yose nca ndayabona. Byose amafoto hafi 6. Urumva rero ko wahavuye mbona nabi kandi ntari umuntu mubi. Niho impamvu rero ndabikubariye. Je nuko vyagenze byose, je ntuze wiyumvire ngo nkundana n'umugore wawe. Gusa manu ufungura neza, ufungura bien, urya rudemu naraguye mu nda ndavuga ati mama uzona kuyica rujya. Hatari, urakoze kubimbarira kandi warakoze guca undondera kujya nimero nyene. Je nabonye azindungike kuri WhatsApp. Ati okay Winnie ntangora ndamwizeye. Ariko reka ndabe bwire nani. Hatari. Allo? Vava. Oya si ibyo ariko bisa navyo. Bisaba ku mugoroba tuze kubonana tuvugane kuri ca kibazo usanzwe uzi ko gihari. Hari amakuru mashasha ndose kandi ya turaza kuvugana ntugire ingorane. Oya nta kibazo. Sawa sawa. Karibu Vava. Gusa wari waraduhevye mana yanje. Sinabahevye, ahubwo nakunda kuza wewe se waburi. Mba nagiye nyene kurondera shanu. Nzi ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze ga mwana.
nuko ntama ndabona wanzaniye umushitsi ariko sinashoboye kumumenya. byagora nyine kumumenya wewe. Yego uyu mushitsi ni umukunzi wanje. Félicitations vraiment. Mama, Ça. So muri make ibyo akubwiye nibyo, ariko nawe nsanzwe nzinanye n'umukobwa wawe n'uyu nawe ndamuzi. Gusa icyo nashaka hari ubutumwa nari nzanye nanifuza kubabwira, kandi biciye biba byiza ko ngira ndabibwira umukobwa wawe nawe uhari. Umukobwa wawe arazi ibyo yakoze kugira ngo iyi couple yacu mbere wanashaka ishake gutandukana. Uyu mukobwa wawe Winnie yampaye amafoto Makanyaga ari kumwe n'uwo mukunzi wanje, bameze nk'abaho ariko barasomana bahoberanye. Araza arambwira ububi bw'uwo mukobwa dukundana, kandi dukundanye igihe kinini, kandi ari n'abagenzi, urabona ko ari abagenzi bigana. Kubera ko navuga ati umuntu anyebiye ibanga hakiri kare ku mukobwa dukundana, akanyereka ibintu yirirwamwo n'abandi bahunga ajamwo, navuga ati ubu n'umuntu mwiza n'umugenzi mwiza, ashatse ndabimenye kare sinzogwe mu rudubu. Urabona ko ibintu by'ubu biragoye, ariko sinaza kumenya yuko uwo muhungu bari kumwe n'uyu ku mafoto ari urya mukozi wanyu Makanyaga. Makanyaga y'umukozi wanje nyene wo mu Gihoni. Yes, Makanyaga rero niwe yaje kumbwira uko byagenze byose, arambwira yuko nawe atarazi ko umukobwa ariko aramufata amafoto, kandi nawe yari yamutegetse ngo musabe bahoberana. Urumva ubu yaciye aza ngaho afata amafoto, ashatse kuyanyereka nkaho umengo ni ibimenyetso vyerekana yuko umukozi wanyu akundana n'uyu mukobwa ari we mukunzi wanje. Ariko aho hose je Makanyaga ndamuzi ko ari n'umukozi, ahubwo narumiwe. Ni Makanyaga yanyegereye arabimbwira ko nawe yafotowe atavyazi. Urazi ko gufotora umuntu atavyazi unamwitwariye muri leta baguhana. Cyo cyose rero Makanyaga yarabimbwiye, numva Makanyaga ntashavu no mutako, nta kosa yakoze, ko nari nandashavuriye umuhungu, mvuga ati umuhungu akundana n'umukunzi wanje imeze gute. Nuko rero byagenze. Gusa icyo nashaka nibwirire Winnie sikindi, ibyo wakoze Imana ibiguhezagirire, gusa sindakwifuriza ko byokuba kuko birababaje. Hama Winnie, ndibaza we ko ari umugenzi wanje, inshuti magara. N'imbere yuko umenya umukunzi wanje, nije nakurondeye ndaguhamagara, turicara aratuguye agafanta turanwa kugira nereke umukunzi wanje inshuti yanje. Nari nakwizeye, ndaguha umutima wanje wose, ndabona yuko atamakosa wonkorera. Ariko nasanze abantu kwisi turagoye. Ubu umutima wanje ndumva nta muntu n'umwe no kwizera, kuko wewe nari nizeye, mbona yuko naho nobangira mfe uwo kwemera ugatanga amaraso ku bwanje. Ariko nasanze atari ko biri. Muga ivyo wakoze ego vyarambabaje muri kajya kanya, ariko mu nyuma nariyumviriye ndatahura, vyambereye icigwa. Ahubwo reka ndanagushimire, wankoreye umuti cyane, kuko umukunzi wanje ingana nkunda ubunye. Ndagushimiye cyane mama. Ivyawe bituzanye vyari nk'ivyo, nta bindi vyari birenzeko. None muciye mugenda tutanabazimanye vraiment. Mutubabarire kandi gati ntanguje imbabazi mu gishingo cy'umwana wacu. Mugira umunsi mwiza. Yego namwe bwego. Mbaye nk'umuntu aguye muri Lake Tanganyika. Winnie, wahereye hehe kuja kwinjira mu rukundo rwa Vava, inshuti yawe magara, kuja kumuteranya ku mukunzi wiwe? Yoshitani yahereye kugerageza nkuko. Ndaremye ndinye ko nakuvye ko nta yindi nshuti usuye kuronka nka Vava. Aho nani soni nani bimara mari kweli.
baca umugani mu kirundi urya inshuti ukintovora inunu washese gushika kuki hagiyeho nyene mu rukundo rwabo uko kuntu washese kubateranya ahubwo umenga wabasuse ko imvura y'imigisha yarabonye ko vava yabeshewe urumva yamwise amazina atagira uko angana amwumvira uko atari ariko musheri we yaramenye ukuri urumva my god